Yes, nyuma yo gufasha umusore wacu ariwe Mr Frank akamufasha akamuhereza akazi keza cyane. Kuri uno munsi Natasha Ngendabanka yanditse ati nushimwe n'indirimbo adushiriye ahagaragara. Wewe indirimbo imeze neza cyane gose, indirimbo yo guhimbaza Imana. Yaratuzigamye mu makuba, uwo ni Natasha Ngendabanka nawe ne yaramuzigamye mu makuba. Igira neza cyane Imana yacu, reka dushime kandi tunasenge cyane kubona tugeze mu 2022 hama tubandanye kumererwa neza, tubandanye kurondera ijuru. Kumeba abarondera ijuru si jewe jenyene na Natasha Ngendabanka ararishaka. Yes, indirimbo imeze neza cyane. Natasha Ngendabanka muri no style ntituyimenyereyemo, ariko uno munsi ugerageje ko harimo ba Sister K, Mama Ragogo ndetse n'abadansere biwe ndetse n'aba bandi bacunga security iyo bibereyemwo. Ni wenyine atugwanirira wenyine, Imana yonyene. Shaka ukora akajagari, shaka wigira umuntu watari gute nawe ufise iki, Imana yonyene nitugwanirira. Kubw'ubuntu bwiwe n'urukundo rwiwe. Indirimbo irarenze, indirimbo yo guhimbaza Imana, na cyane cyane uri gusenga. Ino ndirimbo aho uri hose uzokwama wayishizemwo uyumvirize kandi unaneze. Na DJ irafarimwo Mwanajero wa Natasha Ngendabanka nawe na karimwo. Ndamanitse amaboko dushime, indirimbo bayise dushime. Mbega Natasha Ngendabanka yo bariko arashima mu bikorwa vyiza Imana imaze kumukorera, reka nako tumushimire mu bikorwa amaze gukorera bene gihugu. Uramubona DJ Rafa Ibo bafu. Turamanitse amaboko dushime, ibo bafu iburyo. Ivyo dukora vyose tubikore tuzi Imana ko ari ibiduhereza. Ivyo turonka vyose tubikore tuvuga ati Imana niyo duhaye zino nguvu zo kubikora. Nitworeka gushima na Natasha Ngendabanka aradushireko akazi ko gushima, umuziki wo guhimbaza Imana kandi unatambika. Indirimbo yakozwe na Fiston we yadukoreye ino ndirimbo ya Natasha Ngendabanka. Ugerageje kuraba location nziza cyane, yaragerageje kwerekana ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi. Akanatire keza cyane. Indirimbo bayise dushime, ugerageje kuraba timu Natasha bose akaririmbo bakarimwo, bambaye amakanzu meza. Ibara ryera dusanzwe tuzi ni ibara novuga n'umumarayika yaje aba yambaye impuzu yera, bisigura yuko impuzu yera ni ikintu gikomeye cyane. Natasha Ngendabanka avuga ati narabahaye indirimbo zo gutamba pakuce ndabazana n'izindi ziryoje cyane. Pakuce niza gutogwa nk'indirimbo y'umwaka kandi yari ifite video nziza. Yararose na award zingahe? Yaronse award zibiri. Kuno musa tuzana indirimbo yo guhimbaza Imana. Twende indirimbo irimo gitari renze. Uvyumva gute? Mbega indirimbo abari menga ni korale komeza gusenga. Ugerageje kuraba Sister K yaho bari umenga ni korale komeza gusenga. Haya Sister K urusenga cyangwa ni Natasha yakuzanye.
cha ubu ni Natasha Ngendabanka yaduhereje akaririmbo ko guhimbaza Imana. DJ Rafa nawe akarimwo. Reka rero tuje kumushyigikira Natasha Ngendabanka ku rubuga rwiwe, dukore sabona batarayikora, hama bataratanga views kuri ino ndirimbo tuyitange kugira indirimbo bandanye kuduza ama views. Urukundo rwiwe turaruzi, nanje Imana mbaye kubwayo, ivyo nkora vyose ndabikora kubwayo. Urukundo rwayo rurarenze. Indirimbo irarenze, irimwo soro, irimwo ibintu bikaze, irimwo ibintu birenze. Niwe nyene atugwanira wenyene nta wundi. Ntuzane Satani, ahubwo Satani nyene azanye uburofa, Imana iramukanya gikamukubita ikamufutura amajido menshi. Reka tumanike amaboko twese dushime kuko Imana nitugeje kora no masegonda turi bazima. Ino ndirimbo tugende kumushigikira Natasha Ngendabanka ku rubuga rwiwe. Ni Natasha Burundi. Bye bye. Ciao ciao.